Ndabaramukije cyane bakunzi bene data musanzwe mudukurikirana kuri runo rubuga rwitwa Ntamburi Data TV. Nongeye kubipfuriza amahoro neza no kugubwa neza kumusesekara bitangwa n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Muteramanye na jewe Janvier Imana yambona ubugira kandi nkuko mubimenyereye muri bino biganiro igitondo gishasha bisanzwe bicisha ngwaha kuri runo rubuga rwitwa Ntamburi Data TV. Yaba ikiganiro yaga muganga c'amagara y'abantu canke ikiganiro umutsima w'ubugingo canke n'utundi bihora bicishwa hano hantu. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira mu bubangutsi kumbure dusome ngahayi mu cete ca mbere Paulo yandikisha ingero ry'Ikorinto igice c'15 umurongo wa 58. Twumva ayo majambo ingene avuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige murushiriza imisi yose gukora ibikorwa vy'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo ngomba ko dusangira ngomba ko dushimikira kuri ino jambo rivuga ngo ubutame bwacu si ubw'ubusa Imana yacu nihimbazwe. Twogomba twoshaka mbere ngo mu mwami Imana yacu nihimbazwe kubera yuko umuntu mu buzima bwa misi yose agira ubutame bwinshi muri uburyo butandukanye. Umuntu araruha mu kwiga muri no mizari ibintu ndiko ndiga binsaba gusoma cyane kuko nipfuza kubimenya. Rero ibitabo gasanga ndiko ndasoma igitabo c'amapaje 470 n'ayandi urumva presque amajana 5 hafi. Urumva nyine usanga rero umuntu araruha mu mutwe kubwo gusoma ubabare n'abakaruha kubwo akazi k'ikiyede ubutame uburuhe. Hanyuma rero Paulo ngaha ariko arahanura iri shengero ry'Ikorinto muri ano majambo tubonye rero yababwiye ntidusomye ibindi birebire kuko nta mwanya uhari wo kubicukumbura. Iyo tugombye kubicukumbura naho bice bitwara umwanya urenga isaha ugasanga nyene rero ni ikiganiro bisaba yuko nyene umuntu yitondera kugira ngo akirabe usanga umwanya nyene kumbure utoroshe, ariko nyene kandi mu buryo bw'inyigisho ziramvuye navyo birahari tuzobibashikiriza. Ariko mugabo muri bino biganiro novuga ngo bigufi twipfuza kutamara umwanya muremure. Rero no kuvuga iki Paulo rero muri ano majambo dusomye yababwiye igituma bakwiye gukomera cyane ngo ntibanyiganyige, no kuvuga ntibaneshwe ntibagabanukirwe ukwizera ukwihangana ugushikama ukubandanya urugendo. Igituma kandi borushiriza ngo mbere ngo imisi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu Yesu, ababwira ico kintu ngo yuko ari kubera basanzwe bazi yuko yari yarabigishije bari barigishijwe baramenya baratahura neza yuko ibikorwa bakora bakiriho bazobironkera ingero bataruhira ubusa batariko baratamira ubusa, ko ubutame bwabo ko uburuhe bwabo atari ubw'ubusa mu mwami batazokorera ubusa nk'inkorofani, ariko ko Imana bakorera izobaha ingero. Kubw'iyo mpamvu rero kuko Imana uburuhe bariko bararuha izobaha ingero, ifise ingero ibabikiye. Iyo ngo ni impamvu ikomeye cyane ikwiye gutuma umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru, umuntu akorera Imana adakwiye kurambirwa, ahubwo akwiye kurushiriza kwama akora ibikorwa by'Imana mbere kandi ngo agakomera agashikama, ngo ntiyemere ko ari ikintu na kimwe co munyiganyiza ngo kibe kimusegenyesha kimukure mu vy'agakiza mu byo yigishijwe mu rugendo ruja mu ijuru. Kuko hari ikintu gikwiye kumubohera muri ibyo bintu, ni icuko ubutama ariko aratama atari ubw'ubusa mu mwami Imana yacu nihimbazwe. Nasomye no majambo niyumviriye canke nibutse ku bantu bahiganirwa imidari hirya no hino. Murandaba umupira w'amaguru football ndayifana kuva nkiri umwana, narawuraba narawukinye naho kumbure ntageze mu nzego zo hejuru, byari nyine byo mu bwana mugabo ni kimwe mu bintu nakunda
kandi n'ubu mu by'ukuri naronse akaryo umupira ndawuraba w'amaguru. Rero murandaba ingene bitanga, ugasanga umuntu arasimvye akubise sizo ahaswe no gutabuka, mbere hari n'abaca bagira amadeshirire bagakomereka, hakabaho amakontuziyo, hakabaho imvune, ivyo mumva ngo ni imvune, ngo yagize imvune, hari bahora bagira imvune ku rwego ruteye ubwoba, amagufa agaturika. Mugabo mu by'ukuri igituma bagira rirya shaka, igituma umengo bari amavubi mu gukina cyane, ni kubera hanini igitsibo baronka, igikombe baba ariko barakinira, abakeneye kuba rurangiranwa, abakeneye kumenyekana cyane, abakeneye guhembwa menshi, abakeneye ko imigwi imugura, abariko ararondera ubuzima, abakeneye ko kijya gikombe aribo bazogitwara. Ku bwa kijya gikombe rero, ku bw'ujya mushahara afise no ku bw'umushahara munini y'urushirije afise agomba kuronka, uyu mukinyi ararushiriza cyane, akagerageza uburyo bwose, akagira imyimenyerezo, akagira amantrenema kugira ngo bikunde uyu muntu azoshikira iriya ngero, kiriya gitsibo, kiriya gikombe, iriya gloire, buriya bwiza, kiriya cubahiro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, rero aravuga ngo kubera yuko musanzwe muzi yuko ubutame namwe mutama atari ubw'ubusa mu mwami, kuko musanzwe muzi yuko ibikorwa mukora bukurira umuntu azobahemba. Ubundi yavuze ngo tumukorera azoduhemba. Imana yacu nihimbazwe. Kubera yuko uwo mukorera azobahemba, afise ingero azobahemba, ico kintu nikibasubizemwo intege, murushirize, mukomere cyane, ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami. Imana yacu nihimbazwe. Tugomba dusenge Imana rero, burya iminota ntihagarara kandi tugomba kumarana myinshi, ariko mugabo aha nyine nibaza ko wamaze kuvyumva. Tuza muri kino kiganiro no kubwira abakunzi bacu yuko ubutame batama atari ubw'ubusa mu mwami. Hariho ingero tuzoronka, hariho ingero uzoronka. Birashoboka ko umaze iminsi myinshi ukora, umaze iminsi myinshi mu gakiza, wakijijwe ko muri za 80, wakijijwe mbere ko muri za 70, umaze imyaka 40 n'iyindi mu gakiza, bakubwira ukunyene ndiko ndakubwira, ukabona umengo ntibizokunda, ariko bizoba. Impera ingero itagabanije izohabwa uzokwihangana agashitsa kwiherezo. None rero mwene data, ukwiye gushishikara gukorera Imana, ukwiye gushishikara kuyizera, kuko uyu mwami Imana umuremyi w'ijuru n'isi turiko turakorera azoduhemba. Ivyo bintu hamutovyizera, hamutobigumiza muri wewe, hamwe bituba mu mutima no mu mutwe wawe, nta kabuza wobivamwo. Ariko igihe cyose uburemere bw'igitsibo bw'ingero uzoronka muri kazoza hariya ku iherezo ryawe, ubwo buremere mu gihe cyose bwoguma buhari, woguma ubona yuko hariho ingero uzoronka, vyotuma wongereza vitesse, vyotuma wongereza speed, vyotuma wongereza umuvuduko, vyotuma ugira ishaka ryo gukorera Imana. Ariko igituma uri kurasubira inyuma, igituma uri kuragabanukirwa, igituma uri kurareburura, igituma uri kurabivamwo, nuko uburemere bw'ingero n'igitsibo c'ubugingo kitazobora wari warizeye kuzoronka catakaje uburemere muri wewe. Ariko mugabo rero nzabona kukubwira ngo subira wihanure, usubije ku murongo mwiza, ukorera Imana, kuko ubutame bwawe kandi aribwo bw'iwanje si ubw'ubusa mu mwami. Tuzoronka ingero itagabanije nitwagira iherezo ryiza. Dusenga Imana. Mwami Yesu,
tugushimiye ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise yariko arasubira inyuma, yariko ararambirwa, yaragize ubunebwe, yaramaze iminsi avuga ngo ibikorwa by'Imana ngo nanabyihujije ngo nakare ngo bintwara umwanya, sinkore ibikorwa by'iterambere, sindondera amahera, singerente, akabona ko umengo akeneshejwe no kugukorera. Ndakwinginze ngo nimba yemeye kwihana, umugwize kw'imbabazi. Ibisigaye umuntu wese umushoboze gukomera no kutanyiganyiga ku kintu na kimwe, ahubwo ashishikare kurushiza kugukorera, kuko hariho ingero uzoha abatamye, kuko ubutame bwabo atari ubw'ubusa mu mwami. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.